ati naho muzoteka ibiri gasha nta mugore azokenda nganye n'umugabo ntibikunda ati henda bakarureba ushobora gusohokana n'umugabo yaguha icupa gikiye atari kugura n'igenda wuguru ibanze umugore wo muri gihe amahoro acarabandura n'umuntu utamako y'imaguru y'igihugu kera umuvyeyi abavyeyi bari babigifise iteka ku bana babo babigeme ariko umenga ririko riratituka iteka ry'abavyeyi kera umusore areheje umwigeme yaragenda akabwira abavyeyi ati bavyeyi narashimye umwigeme ahantu kwa naka mu vy'ukuri jewe aho mvuka aho naturutse aho nturuka bakwa kane inshuro kane bako umukobwa mu inshuro zine okay bikagenda gutya okay byagenda gutya kuba uri inkumi nk'uyu agacatora inkumi ngo mbere marene cawibaza ya nikosa rikomeye cyane ahubwo rikwe no guhanwa mu mategeko kirazira ko umuntu yoba marene atamaze n'imiburiburi imyaka 5 yubatse okay yego kabisa kandi abamarene bubu nabo kuko nabo ataco babwiwe ntaco babwira ubahagarikiye kera umumarene yamarana abakobwa n'abagore aho gakarabana ibaze n'akamaramaza abagore n'abakobwa nakasamutwe kwe ikibazo tiyavuye muhira yabibonye canke yavyibagiye ariko kijya gisobanurwa ngo ndiko ndondera iwacu uku kwisiga uku kwitera udushugwe ibaze bisobanurwa ngo ndiko ndondera iwacu hari umwigeme ageze ku rwego rwo gusaba imyerekano yo kuja mw'ibarabara ngo bahungu barongore jewe ndamwifuza kumubona uramwifuza cyane kumubona ndakwemereye yuko ubutaha nzoguhamagara twamuzanye hano mbizi imisore 6 ndakeneye kumubona numve nyene yifuza ko yishamu icyambere cyo natangura amenye iki kintu yabwiye abakenyera rugamba ati mwabakenyera rugamba mwe nagomba ndababwira ikintu kimwe kigene ariko numukurikirana kuri ntuze kuri channel aravuga ati nagomba ndababwira ijambo rimwe iki kintu citwa abagabo mu gahinda kiratumana amaje twego bakenyetse cyane ati kubera iki biragaragara ko hari inshingano tudakora atumuka umugabo ashitse ntiyarakwiye kwakirwa nk'umuntu ataca amaze mwaramutse namwiriwe mwese bakunzi ba Akamo TV turongeye kubaha ikaze kumbonesha kure yacu twongera tubifuriza amahirwe n'umugisha biva ku Mana. Ono musi rero twasubiye kwakira wa mu papa akuze Emmanuel nawe wundi kugira ngo dushobore kuyaga kimwe canke bibiri kuvyerekeye imigigwa yo kurongora canke gukwa kuri kahise ku Burundi. Mutama Emmanuel meze neza? Yego cyane nande ndabaramukije abakunzi bacu. Ndanezerewe no kongera kuba muri studio Akamo TV. Ndabaramukije cyane abakunzi bacu abo hirya no hino. Bose abadukunda bose n'abatadukunda ndabaramukije amahoro y'Imana. Muheze yiwe cyane. Amen. Ono musi rero twahisemo kubatumira kandi kugira ngo dushobore kuganira kuvyerekeye itandukaniro tugenda tubona mu gukwa kwa kino gihe n'umugenzi wo gukwa vya kera. Nka wewe nk'umunararibonye dufise uno munsi ni iki wabona yuko catandukanye gerageje kuraba ukuntu kera baja gusaba umugeni canke baja gutanga inkwano n'ivyubu uko bisanzwe bigenda? Mu vy'ukuri vya kera byari byiza cyane, nibaza ko ivyo twoherako hanyuma tukaduga twongere dusubire tuvuge n'ububi bw'ubu. Kera umuvyeyi abavyeyi bari babigifise iteka ku bana babo babigeme ariko umenga ririko riratituka iteka ry'abavyeyi. Kera umusore areheje umwigeme yaragenda akabwira abavyeyi ati bavyeyi narashimye umwigeme ahantu kwa naka ku musozi uyu
ati none muzoje kuntangira inkwano. Umuvyeyi ati nta ngorane, niko nja mu ntamake hose nahereye ku ntango ingene umuhungu yavuze umwironge kugira ngo yereke abavyeyi ko yakuze. Hanyuma umuvyeyi akagenda agahura n'abavyeyi b'umwigeme bakumvikana inkwano, mbere baraciriranira kabisa, akavuga ati wewe uzompa inka 2 cyangwa uzompa inka 1 kuko umwigeme yize bivanye n'uwo ari we. Hariho uwakobwa 2 n'uwakobwa 1. Umwigeme yize amashuri akaminuza yakobwa 2, ariko umwigeme atize yakobwa 1. Hamwe n'ivyo rero bakaciriranira bakumvikana, bagatanga iyo nka n'ivyuma vya se w'umwana na nyina w'umwana, mugabo umwigeme yumva. Ariko ibintu vy'ubu ni bibi cyane. Umwigeme ashobora kubwira umuhungu ati we uzozanaya, kandi inkuru y'umwana isubiye inyuma barumvikana ko bazobaha indongoranywa. Iyo nka iko uwo mwigeme ivyaye 1, irigira 2 baca abiwabo n'umwigeme, abiwabo n'umuhungu baca bajana inzoga nyinshi zitari nke z'umunezero, bakaja kwakira indongoranywa. Hanyuma rero iwabo n'umuvyeyi n'umwigeme bagaca basigarana ya mbere, kuko nta utanga imfura. Utanze imfura inka ntisubira kuvyara ikuza ikivyara ipfusha. Ego utanze imfura nta utanga imfura. Utanze imfura naho ivyara inyuma y'iyo mfura wayitanze naho ivyara 10 na kange nisubira gukuza, ivyara zipfa ivyara zipfa. Mu gutanga rero baca indongoranywa inyana igira 2. Hanyuma rero agacagada kuyitora, ubumwe bukaba bwabo bundi, urukundo rukaba rwarundi, bagako basemuranira bagasemuranira, arakagwa bakagasangira, arukuramukanya bakaramukanya. Byari byiza cyane muri abantu bakundanye gose. Yego cyane. None iyo muvuze ngo ivyuma vya se nk'ubwo ariko kino gihe dashaka gutahura icari cizima vyese twobisigura gute? Yari amafaranga. Hari amafaranga yaherekeza inka, amafaranga yahabwa se n'amafaranga yahabwa nyina. Ivyo biti ivyuma vya nyina w'umwana na se w'umwana. Mbere na musaza we baramuhako kuko hariho umwanya n'ubu baracabikora data wanje nubwo batabikora neza nka kera. Umwanya agiye umunsi wo gusasigwa k'umusore, agiye umwigeme aje kuramutsa umusore, umuhungu aramwitangira imbere ntiyemere ko muramutsa atabanje kumuhiba hashi. Muramubibona kumbura nubwo batabigira neza nka kera. Ariko n'ubu urumva uyo mugenzi uracahari naho mutabiri nka kera, ariko urabona ko iyo umuhungu agiye gutora umukobwa iyo ni mu gihe ca dote ntashoka mushikira ubwo nyene, haraza bigereranyo canke musaza wiwe akazibira. Yego cyane, ariko nuko batagikora neza, nuko batagikora neza nka kera. Ariko baragikora nubwo batagikora neza nka kera. Yego cyane. Novuga ngo mu gihe ca kera abantu babaho gute mu miryango yabo? Abantu babaho neza. Abantu babaho neza kuko barubahana gute? Kera umwigeme biratandukanye n'ivyubu. Umwigeme yarubaha sebukwe, na inabukwe, nabaramukazi we, nabaramuwe. Kubera iki? Umwigeme afise mama na bayinasenge baramara nk'amezi ari ariko aramubwira urugo icarico. Mukobwa urugo sibwo gukinisha. Ugiye mu muryango utazi uwari wo kuko baranawurondera. Nambara umuryango w'abahoro namwe muri abahanza wava mu rugo babuzi ko ari imiryango yinjiranyemo no kubyina bakayivyina. Hariho n'akabyina bahora bavyina ngo ngiyi impundu ivuye, ngiyi impundu mu bahoro, ngiyi impundu igiye, ngiyi impundu mu bahanza. Urumva rero wahaguruka bazi umuryango w'iwanyu, hanyuma bakavuga imiryango ingene igiye guhura kugira ngo igire ubumwe ubwayo. Rero
byari byiza cyane. Hanyuma ashitse kuko iwabo kwa se na nyina w'umwigeme burya si iwabo. Oya, iwabo ni kuri uriya muryango agiyemwo. Nicyo gituma bakubwira bati umukobwa kuri yagiye. Harya rero iyo uronse umugabo ukaja muri uwo muryango, Imana ibikweretse ngo wamwigemewe ngaha iwanyu. Harya rero urugo umufasoni arose umugabo akaronka urugo, amenya ati Imana iranyeretse iwacu. Nicyo gituma bakubwira bati umukobwa akuri yagiye. Yego, icobora ntituragishikako. Yego, ariko hamwe n'ibi turashaka kumenya ni iyihe migenzo yakurikizwa cyane mu kubaka urugo. Imigenzo yakurikizwa cyane mu kubaka urugo. Mu kubaka urugo, umukobwa ashitse mu ntuzeye iwabo, kuko mu gukwa mu vy'ukuri jewe aho mvuka, aho naturutse, aho nturuka, bakwa kane, inshuro 4. Bakwa umukobwa mu inshuro 4? Inshuro 4. Bikagenda gutya. Byagenda gutya. Ubwa mbere baraza kuraba irembo, bagateka bagaterura. Ubwa kabiri bakaza kumvikana inkwano. Ubwa gatatu bakazana iyo nkwano ariyo nka n'ivyuma vyasi umwana na nyina w'umwana. Mvuga ari gatatu. Noneho hose naguciriyemo gatoyi niko baguma bazana amafaranga cyane ko babitegurira. Urumva ubwa mbere baje kuraba irembo, ku bwa mbere ko kurishima bategura amazimano. Ubwa kabiri bakaza kumvikana inkwano, baraje kuraba irembo, hama baraje kumvikana rero inkwano. Ubwa mbere irembo barishimye, baje kumvikana inkwano, aho barazimanywa. Ubwa gatatu ya nkwano bumvikana barayizanye. Ubwa kane baca bazana mwonkore. Yego cyane. Ariko se ugerageje kuraba iyo migirwa bagira kera, ubu unye bari kugikurikizwa canke hari byatakaye? Na gatoye. Ubu hariho abantu bavuye hanze, murabona ingenzi y'imihana niyo nzanye y'amazima. Baravuye hanze bazana ibintu bidahuye n'u Burundi, bazana ibintu atacu bisana n'u Burundi. Nk'akarorero, nsubiye inyuma gato, iyo umwigeme ageze gusohoka bamaze kuzana mwonkore, hasigaye iki rero? Hasigaye ko umwigeme asohoka akaja iyo bamukoye. Bamaze kugenda naho nyene batwikurura 4, batwikurura 2 bakongera bakanehera 4. Sinzi ko ikirundi cyo kunehera mwe mucumba. Ntacyo twumva neza. Kunehera no gutwikurura. Gutwikurura batwikurura 2 no gusohora inkinga basohora inkinga 2. Umva rero ndiko nakubwira ibyo byagenda gute batwikurura mu buhe buryo bakanehera 2? Urakoze cyane. Ubwa mbere umwigeme amaze gushika iyo yagiye kurongorwa, baca bamusohora inkinga za mbere. Bakamusohora inkinga za mbere iyo yagiye kurongorwa. Bamaze kumusohora inkinga za mbere rero ntiyarenga irembo. Yatunganya utuntu two mu rugo, agakubura, agakuya, agatunganya neza ibyo mu nzu, mu mazu yasebukwe niwe, no mu rugo agakubura, kanetwa yakabisa ugasanga normal. Mugabo ntiyarenga irembo kuri ikigo cyo hanze. Bamusohora inkinga za kabiri, niho byaca tangura kuja kurimira hamwe na sebukwe nabo. Mugabo bataragira gute, bataratwikurura. Iyo rero bataramutwikurura, naho waturuka hariya wacumye tujya n'umugeni. Yaratubika ikintu bita umuderi, hanyuma agacashira ko umushwara, agaca tubikira munsi, akayaga kabuze umutwe umushwara gakomeza, akayaga kabugira gutya. Baca bamenya bati ujya n'umugeni. Hanyuma rero bagaca bagenda bagatwikurura iwabo. Bamaze gutwikwa mugaza nkozi inkinga za mbere, yaraja kurimana na baramukazi we nabaye nabukwe n'abasebukwe, bakarima. Mugabo ari mu nzu kwa sebukwe atabataramuha inkono. Hanyuma rero bakarima. Iyo rero yari umukobwa basanze yonse isuka, sindabizi kara kantu katabanezereye,
kaba ari nk'akanenge kaba ari n'akanenge iyo basanze yonse isuka ko kirazira ko uri umwigeme wakowe wonse isuka ari imwe barakwihanganira kabiri gatatu mugabo habayemwe akantu kagaragara kuri umunebwe haraho bagukebura kugira ngo bagukebure haraho bagukebera kugira ngo bagukebure bagapfuma basubira inyuma gukutsa mugabo bagukebeye wayibonye nuko byari bimeze yego hanyuma bamaze gusohora bamaze gutwikurura ubwa mbere ntibyaba biheze yaca asubira gutubika kwa kundi nyine bagaca baza kumutwikururira iwabo utwikurura byagenda gute utagira utabaha musaza watabonetse ntibyakunda bikagenda gute ivyo musaza wawe nawe y'umuhungu nk'uyo cyangwa wari we wese atamufise baramurondera bakamukota hageze aho baja kumutwikurura baragenda bakagira bagashika bakabazimana bagasubira mugabe inzoga zo kumutwikurura mwigeme bafata uwo muryango w'iwabo n'uwabo n'umuhungu bakufata bakuzuza inzoga intango nini bagacafata bose bagasomera rimwe bagasoma mugabo wa muhungu nyene musaza we yaca akutse imbere y'abandi agaca twikurura ca gitambara cy'umushwara kiri hejuru y'umuderi agaca kigumya mu minwe agaca asubira gusoma bagaca bakukiriza rimwe aho rero bamutwikuruye byo bamutwikuruye aho riba ryaba rya mbere irya kabiri bagaca basubira kumutwikururira iwabo niyo yavuye bagaca basubira kuba muhungu akagira kwa kundi kujya nyene byaba biheza ntiyasubira gutubika ngo umushwara ureke urebagana yatubika umudera agafunga neza akaca agenda rero agakora ibikorwa ibyo aribyo byose bishoboka hanyuma rero bakarima umwaka uheze ari umwigeme ameze neza atanzigo atashari atafuhe umwaka uheze ivyera yaje barimye yaje byaba vyeze baca bamuha inkono yiwe agatangura guteka mu nzu iwe agaburira umugabo ivyo yitekeye yatunganije nambara ivyo umugabo asumye akabishikiza hariya mu nzu yego nuko vyagiye none kuno munsi ivyo bintu vy'imideri batatavyo bakigira ku mitwe none twovuga yuko ari kibisunga kugira ngo no munsi tubone batwikura mu vy'ukuri ibipfa vyarapfuye kandi ntihapfuye bike hapfuye byinshi urumva ndakubwiye ngene kera byagenda kandi byari byiza cyane barubaha cyane barubahana gose hariyo ibintu mpora numva ntakunda kumva ntashaka kumva mugabo cyari kibi ikintu kimwe numva mugabo ntibyaba hose byaba kunshirukanya no hariyo nabugingo no hariyo abantu batagira ibiharuro mu mutwe ivyo bitenga gutera intobo byabakunshirukanya kumure gutera intobo ngira ngo abantu si bose banacumva si bose bagitahura ibyabakunshirukanya bikaba ku bantu ntogira ukuntu bavuga ndi kuri kamera ariko urumva ntivyari vyiza ari abantu batagira basi umuco mwiza kuko abantu bajya baratandukanye yego ariko si nticari ciza ico kuko ntavyera ngo de ariko urumva ivyo byari byiza cyane ivy'ubu rero ntihapfuye bike hapfuye byinshi urabona abantu barahunze bahungira mu bihugu abandi bahungira muri iki gihugu cacu abahunze babuhungutse bazana iyindi mico bakuye muri ivyo bihugu abahungiye ino bazana imico y'iwabo uyu munsi rero abarundi n'abantu bakunda kwigana ariko si byiza namwe nk'akarorero guherekeza abavuye hanze baraje bazana ibi bintu bita ngo ni amasare amasare rero ni mabi yarononye imico y'igihugu bimwe ntokubwira kandi hariho abantu benshi batabibona bo bazi ngo ni iterambere mugabo imico y'igihugu yarapfuye uti kubera iki bakubwira bati umugabo guherekeza umukobwa kuja kurongorwa nta ngorane tugarukira muri sare kazima bien ariko mbiriza igiti ciswe ingoma ntigicanwa ugabona ingoma yasavye
ntufate igihe gipande ngo ushire mu ziko bagufasha baragufunga. Okay. Rero iyo uvuze ngo tugire amahoro ngo aha turi mu rugo kwantunze kandi muri sare erega urugo sibizu canke sibirimbi ni jambo ni ntuze kandi urugo si kizu oya urugo ni nyina rugo ni serugo na nyina rugo ni go rugo. Rero uvuze ngo turi mu rugo kwantunze uba wamaze gukora ikintu kitari naco kuko we waherekeje umukobwa kuja kurongorwa wamaze gukora ikosa. Hari abantu rero za wumva ngo ekaye ngo umwana n'umwana nasi umwana n'Imana ntiyabinganishije uhereye kera duhereye ku muhungu ku mukazana wa Aburahamu se ntabwo yamuherekeje kuja kurongorwa hakuna nakuri ntibikunda. Mbere jeho no karu ari ibintu by'amadini hari ico no hava nibaza mbega urazi ko ibintu byo kwandikwa buryo biravye neza ari kindi kintu umuntu yoshobora gusesangura akamenya yo cavuye. Kera ntibandika amakomeye. Rebeka umuhungu wa Aburahamu ntaho yanditswe. Nta na hamwe kabisa. Nta rusengero nta na komine. Urazogisesangura urondera Bibiliya ukirondera. Nuko rero reka dusimbize twigire ku vyo. Ariko naguciriyemo gato mutama. Yego. Mengo tugerageje kuraba nkuko twovyumvira bamwe ibintu vyo kwandikwa byaje ubu novuga ko byahabaye kubera ubuhemu bw'abantu. Novuga ngo kera nta abantu basezeranye ku bana ntazagira amahoro zaza mu nyuma ngo batandukane ngo habe kina kiri. Ariko muri kino gihe kwera ko ushobora kuja mu rugo gaca kabiri wa mubakanya kakwihinduka cyangwa gufata nabi cyangwa kuzanira ko abandi cyangwa akoranye n'ibindi uva kutokihanganira. Nibaza ko ariyo mpamvu habayeho amategeko kugira ngo umwe mu bubakanye canke bose bagira amategeko bakingira. Urakoze cyane ico nico ico na jewe no ico nekigushigikira ko mugabo burya akazi umugaga ntegasibira ukuzimu. Nubwo biruko abahemu bo bariho kandi bamyeho sakubu. Umuntu bahemukiye Yesu bakamugurisha amafaranga ntukiyunginga aho uratinda ukazoronka umuntu uvuga ngo hariho ivyera ngo nta bahemu bahari. Oya nta nibihari niyo mpamvu bari mu mpande rero zose. Mugabe ikintu kibabaje ni kimwe nimba bari mu mpande zose amategeko akingira bamwe kwera nta tegeko mu gitabo c'ingo n'imiryango nta tegeko na rimwe rikingira umugabo rihari byose akingira abagore. Urazokirondera ugisome na cameraman avyumve. Erega nyine barazi ko abagore nitwe duhohoterwa nico gituma barondera amategeko adukingira. Mwigeme untonge gato yisimvuye mu kiganiro sinaho intumbero y'ikiganiro. Burya jewe abantu bavuga ngo barahohoterwa sindacemera. Ndacemera uruhande rumwe ariko urundi sindacemera. Uti kubera iki? Jewe nguzi inka yanje nkayigura amafaranga ndayigura amafaranga naruhiye. Ndayigura amafaranga nakobokeye nkarara amajoro ntasinziriye. Iyo nka yanje nkagenda nkayigura nkayizana sindayizana rero ngo ndayica ibirenge ndayizana ngo ndayibungabunge ndayitoberere kugira ngo ndayikuremwo ico ndayironderamwo. Inka rero itarigitoroto inka itagondekwa mu kibara inka ituhigwa umunyu vy'ukuri iyo nka ntivyibuha kandi ntimera neza. Urumva rero je niguriye inka yanje niyi wanje ndayibungabunga nkayigira neza ntaco ntayiha mfise nagomba ndakubwire mbere bavuga ngo barahohoterwa baba bavuze ibindi bintu abantu bubu batumva kandi bagaca bajana nago. Kubera iki? Ubwa mbere bwobwo twebwe abagabo turabakozi b'abakenyezi. Uravyemera ntuvyemera? Twe turabakozi b'abakenyezi. Umugabo arazinduka akiruka mu gihe atararonka rasyo naho njana ukanjana muri Meredie ukampa steak special yatetswe n'abahinga
naho ndayirya ntija mundija mu mutwe mugabo nzi ko umufasoni wanje n'abana banje na ronserasiyo yabo naho ndo nk'agapande kumwumbati babagore batombereza ngaha nkanywa litiro y'amazi sintibiro hajya umugabo ntabyibushwa n'ivyo ariye abyibushwa nuko abiwe bariye abyibushwa hajya umugabo ntabegwa nizo yambaye abegwa nuko umugore n'abana bambaye ni nkuko umukenyezi atabegwa nta mukenyezi abegwa baho oya umukenyezi nimba yambaye neza akambara ibyuma akambara izahabu bavuga batariko mukana karaberewe ye ntibavuga ngo nakaraberewe ari kandi umwigeme yambaye ibitegere naho ari waziguriye iteka ni ry'umugabo yego cyane kandi ni vyiza cyane yego tugaruke rero hakuno muri ka karanga kacu dushaka kumenya ka kera karagaciye novuga ngo ni zihendero ndangagaciro byaranze abarundi ba kera mbi canke nziza kuko dushaka ndangagaciro ubwa mbere bwobwo ndazi abantu ba kera naho bacikirana ugacikiza umwigeme mwarasazana mukarinda mugenda mwunamye mukabyara abuzukuru n'abuzukuruza ata polisi biroyemwo ibaze narumvise ikambi singira ngene no bivuga koko birateye ubwoba n'isoni kera nta polisi yaja mu rugo rw'umuntu ngiye kubangura yaje ngiye kubaka urugo rwanda ikintu rero nanka muri iki gihe niki kintu cyitwa demokarasi demokarasi nimbi iragatsindwa muti kubera iki ubwa mbere bwo ugicagaguye ni hucumva abadayimoni krasi ubugarariji ahata mugore yubaha umugabo ahata abana bubaha abavyeyi ahata abanyagihugu nyarucari yubaha umutegetsi agapfa ivyo avuze ngo ni muri demokarasi ndishe nyumva kuma kwiye kubahwa antwara mu nzu 10 ndamwubahe kuko nyumva kumi muri zya nzu 10 atwara ni president uko nijisho ryiwe kuko jiwe nimba ndumusuma qualifié nkaba ntunzi inkoho itemewe n'amategeko nkaba ndayitungiye mu nzu 10 kameramani atwara akabimenya gahora niwe bakwiye gupfungwa kuko ntiyatanze raporo kwa chef de serire ngo atange raporo kwa chef de quartier chef de quartier ngo atange raporo ku wundi ari hejuru kugira ngo ico kintu kimenyekane bagomura ingabo zize ziraba igituma umuntu atunze inkoho urumva rero ega nyine naho nyine mpamvu navuze yuko ari ubuhemu bwaje kugira ngo no musi habe hariho vy'amayita civile niki kubera kurumva ko kera naho bacikizanya ko barasazana kandi barubahana barabana neza umwe yaramenya agaciro ku wundi ariko ubuhoho urumva siko bimera urakoze cyane nakubwiye nti je nguzi inka yanje ndayiguza ngo ndayibungabunga ni naco gituma nagomba ndakubwire iyo jewe nubatse inzu icumba ca sansenike sindakiryama ntibikunda niyo sanga umuhungu wanje yubatse inzu nkamabaza nti icumba zoryamo niki akavuga ati niki ngasakira sansenike ndamuza kuryama kuko kiri sansenike nta mugabo aryama ku ruhome oya umugabo uryama hirya ku ruhome n'umudamu kuko igikoma umugabo igikoma cyose kibanza kwisasira umugabo kuko niwe abanza kugihinda akagwanira biwe yaba intare ibanza kumushira hasi imbere yuko ishikira umugore yego cyane urumva rero jewe by'ukuri ubuhemu uwahemutse arahemuka kuko nubu ntiyumva ko amateka ahari niyumva ko amateka akingira abagabo umugabo ahari mugabo ndagomba ndakubwira abahemu ntibabura hariho bose mariage izi kandi banditswe zibiri ahawo namwe ngo buri sate bidahiza akava ngaho kugira mariage hari
agasubira akava kandi bakandi gabi Bujumbura akaja mu Ruyigi akava mu Ruyigi akaja mu Cibitoki nabane nicyo gituma nabwiye nti akasungaga ntigasibira ukuzimu abantu rero bakoze amategeko niba yasubiremwo bayandike neza yego abakenyezi abize bitwa ko bafise ubwenge abagabo bize bafise ubwenge baje hamwe bahagarare entre parenthèses mu gihugu kuko naho bazotika ibuye rigasha ubushatse guhemuka arahemuka ego sheko ndaguha karorero namushatse guhemuka byo kunaniye oya ni nkuko umudamu ashobora gufata umugabo mu gifunsi gutya ego kamwifatira neza atatse by'imiti bavuga amuhaye ataki mugabo akoresheje iki akoresheje ubutunzi kamere Imana yamuhaye kugira ngo azobane n'uwo mugabo akamufata inyifato yiwe uko ameze hamwe mu jinga ntiyiyumviriye muhira aho nyine agaca kumbura kubera iki arafise uhasanga hakaba n'umugabo ashobora kwiyumvira muhira akuva uti murarahutse ahubwo akaja mu kabari kugira arareyo kugira ngo buraca kuko afise ishahunga yego cyane naye muri ico gihe ca kera abatama n'abakecuru bari bafise uruhe ruhara mu kibano abatama n'abakecuru iyo umuhungu n'umufasoni batasi iyo hagize agacamo kuko ntakumanya amahirwe abo bantu barahanura barahanura mugabo bidaciye mu ntambara ata polisi biroyemo ata abatware baje kwarama barahanura kabisa ibintu bigasubira mu buryo yego barahanura bigasubira mu buryo rumva aho abantu bakuze bashitse hategeza kuba impore bakabitorera inyishu bonye kuri aho abantu bashitse bakuze kuko baba baciye muri byinshi bakabisohokamo ikindi kintu mporangaya ku madini amwe ntayo mvuga mugabo ndakivuga ababizi bace babimenya kuba uri inkumi nk'uyu agacatora inkumi ngo mbere marene cha wibaza yani kosa rikomeye cyane ahubwo rikwiye no guhanwa mu mategeko kirazira ko umuntu yoba marene atamaze n'imiburiburi imyaka 5 yubatse yego kabisa n'imiburiburi basi imyaka 5 kuva mike imyaka 5 yubatse kuduga rero kuko iyo abaye marene hariho kuko amageragezwa arabaho ego akabona amageragezwa akayacamo akayasohoka amahoro azogira icyo hano ruhagarikiye kandi abamarene bubu nabo kuko nabo ataco babwiwe ntaco babwira bahagarikiye kera umumarene yamarana umwigeme azohagarikira kuba marene make amezi 2 amubwira ati nyamara umugabo niki umugabo yikora nico gituma kugira bati haje umukobwa aregwa na nyina ivyo gize byose bitukwa nyina umuhungu nawe aregwa nasi byo rwose bitukwa se uri kwanege rero nukuri aho abantu bakuze byangiza kuko barahanura bidaciye mu ntambara cyangwa bidaciye mu mamanza yego ibyo rero navyo cambuca uti nuko we mu bwaguriye ariko mu bwaguriye hakaba tateko rikingira abagabo rihari ikaba kingira abagore gusa ukaba uvuze yuko abagore ari bohohoterwa data wanje nemere ko ari bohohoterwa be n'abagabo bahohoterwa ega nyene tugiye kuraba abagabo barahohoterwa kugeza no kubikoko abagabo ni bahohoterwa kuva ku bantu gushika kubikoko ariko tugiye kuraba igiti ntango twovuga yuko twohagara cyane kubaga kwera abagore nabo bahohoterwa ku bwinshi kurusha abagabo urakoze cyane yengana kubwinshi ego wewe uravuze ko abagabo bahohoterwa yego bambe abagore kurusha abagabo icambere umugabo byukuri mu ntango aba yiteguye akajana amaheri wanyu akajana n'inka no kiyo ngingo ijambo rikavuga yego akakuzana bibaye ngombwa kakumenya kuva ku kamba mbiri kugeza gutambura cyo mu mutwe nayo ntibisanga nga kugira ngo uraza kuza impuzu zitarago
Okay. uza kuza impuzu zabo uza kuza amasafuriya n'amasahani urira kuyakuze n'ibiyiko n'amafuta byose bikwiriye ntibiri ngaho uza kuza n'igitanda n'imatera n'intu biri ngaho siko mu gihe uje usanga biri ngaho sibyo imbere yo kutunga inka ubanza kubaka ikiganga sibyo ibanza kubaka ikiganga hari umwigeme ageze ku rwego rwo gusaba imyerekano yo kuja mwibarabara ngo bahungu barongore jewe ndamwifuza kumubona uramwifuza ndagifuza cyane kumubona ndakwemereye yuko ubutaha nzoguhamagara twamuzanye hano na Benita yampenze ko nyene oya sindaguhenze uno musi turi kwa kangahe uno musi ni kwa mbere yego cyane kwa gatanu kumubona ko ndashaka jewe mfise kwa gatanu nzomukuzanira jewe mfise imisore 6 ndakeneye kumubona numve nyene yifuza ko yije mugasha icyambe cyo natangura menye iki kimwe hari ijambo yavuze ngo aho uciye hose usanga abakobwa aho uciye uhonyora ku bakobwa aho uciye uhonyora ku bakobwa aho uciye uhonyora mu mugabo ngo ntubabona ngo ntibashaka no kuturongo ibaze byari ibintu bibiri nshaka ngo mikono icyambere ubwa mbere nta muhungu aba mu nzu y'umugore nari ntayo nubamo hako barazibamwe none shuga mami none zamazi haca nk'aba diaspora jewe ndafise mbere n'ibintu bibiri ntari mfite nsaba umugore ari kuri vora ntibikunda umuhungu rero aka kantu yavukanye yego akanyene kantu yego niko kadahera atmapfa none nk'umuhungu wawe bishitse agakundana n'umukobwa amurusha uburyo kama hageze igihe cyo bashingiranwa umukobwa akamubwira ati je ntuhangayike ngo tuje gupanga canke iki akavuga ati jewe imodoka ndayifise inzu ndayifise ngivye ndabiguhaye nka se umwana wamwemera canke wamwankira jewe ntaco no kwankira umuhungu akuze mugabe ico novuga ndamubwira nti muhungu wewe urahuye n'ibwebwe yahukanye Kuberiki navuze ntinabuze rasiyo y'umugore n'abana naho wonjana muri Melody ukampa steak special yatetswe n'abahinga ahingwe n'abahinga ntijya mu ndija mu mutwe niko navuze sinoryama mu nzu jewe ntafise mu ruhara atari tafari wadugijemo ntafise mu ruhara naniyo noba muri make nayo noba nukuri nayo noba ngo ndeka kube aho rero ndarahiye imbere ya president n'abagabo nayo noba oya nopfambana napfuye hakuja kuba mu nzu utazi ko ntiyarondewe ibikunda narabonye umuhungu yagiye kuba ku ndaro nyine uko mutuma kuvoma n'ubu uracari umugani ngugira ubenke naka yatumye kuvoma nayo nabo ibaze sha nayo no bamwe ndazi umutama wanje w'umuhizi naramukunze cyane umugore yarafise inzu urupangu kabisa rw'imiryango iyi mugabo bari bapanze yego bari bapanze iyindi kibikunda nshobora kuba mu nzu y'umugore n'agasinzuguro ariko shara usanga babumvikana mbe reka nsubire nza n'akarorero yego ndobaye mu nzu y'umugore ikaba ari umugore ubyabana bazo kwitwa abandi biwanyu mwese babiri ya mugore ntagira abana nawo mugabo ariko nawe ntubivyarana mu kuvyarana n'umugore naco buriya ibiharagisi vy'indimo nivyo babiteye ibiharagisi vy'igitiba nivyo bavyimuriye kandi kigangara si cinka naho inka zirara bivuze yuko umwana ari uw'umugabo atari uw'umugore nta mwana w'umugabo abaho nta mwana w'umugore abaho abana bose ni abagabo abana bose ni abagabo n'ikimenyamenya ngo ndagukorera ububiri boroka mbere wewe nimba so ari umuhanzi jewe mugabo wawe nkaba ndi umuhoro abo mvyayi bose bazobara bahoro nta muhanzi azobarimo niko bimeze numva ari abantu nyene aho niho muturenganiriza rero erega kubera ni imana mayitatira uti kubera iki ngomba guha akandi karogira kabiri kambere
inkuba hari ibintu bibiri idakora. Akambere ni kubita impene. Okay. Aka kabiri ni kubita umutwe. Kubera uzubaze sogokuruza kuruza wiwawe canke ubaza abandi bahinga. Ego. Nta muntu arabona umutwe yakubiswe n'inkuba. Kubera iki none? Ngira ngo sinzi ngene Imana yabigenjeje. Mugabo umuhutu asambarije umutwe akaza akamuterinda akavyara umuhutu. Imugira karaho. Ikubita uwo mutwe yavyaye ko canke uyo mwana yavutse? Ikubita uwo mwana yavutse. Okay. Kuko ntaba ari umutwe apire. Abavanze. Aba ari umutwe. Aba ari umuhutu. Bambe ntaba ari umutwe aba ari umuhutu. Okay. Umututsi asambarije umutwe akaza akavyara umututsi. Imugira karaho. Okay. Mugabo umutwe apira atani majya amazi ririmwo. Ayiweze. Urakoze. Ukanu kararenze. Erega nyine niyo mpamvu ndakubwira yuko amategeko n'ubundi akwiye kingira abagore kubera iki. Abagabo mufise byinshi mukora urumva bibitirira usanga ari zambaraga z'abagore zitabonekana niyo mpamvu. Makarorero. Niyo mpamvu tugerageza amategeko adukingira ko ari abazi ko duhohoterwa cyane. Makarorero gute? K'ibyo bintu twe twiyitirira. Nene suko nyene. Erega umugabo byose avugana ivyuwo yarondeye. Ngomanda kuba karorero. None sivyo. Nivyo bayarondeye sivyo yarondeye. Urazoraba igituma bavuga ko amategeko akingira umugore cyane kurusha uko yokingira umugabo ntibivuze ko umugabo atamukingira aho igituma amategeko rimwe rikingira umugabo rihari igitabo kimwe n'ibijyamo uragenda gusoma. Okay. None urazi impamvu none ni kubera ko urabona umugore n'umugabo mwese mwokora amafuti ami ariko umugabo mwashika muhira akagukubita akibagira ko nawe mafuti nawe nyene yakoze. Niko bimeze uzorabe iyo umviriza Madamu mumenyesha makuru. Yego. Turajanye kunywa. Nanagutwaye. Ndaguze icupa rya whisky. Yego. Ndaguze nuze steak ya kompanyi. Yego. Sivyo? Turayifunguranye nawe. None twaboregwa. Nzaza ukubita kandi twaboreranye. Umva ndakubwire oya ivyo urumva iyo ni mu nzira yo gusangira. Kandi gusangira ndiko ndakubwira amafuti. Ngomba rero ukubita inkumbi uteka ijindishi. Yego. Umbwira karoro kamwe dushobora gukora amafuta amwe mugabo ngacanda gukubita kubera kandi twakoze amakosa niko karoro kamwe ngomba kumva. Urumva icyambere dufatiye ku kintu cyo kuborego ndaguburero bubiri. Icyo cyo kuborego. Urabona iyo umugabo yaje kugusorera amafaranga mukayarya agahera hama mwagera mu rugo urabona abagore ukuntu twimereye nugo wasoreye mukabara ushitse muhira ntabura kugira ngo minervare y'umwana irabuze ntabura kugira ngo ibi nibi birabuze amahera mwayasangiye ariko ushitse mu rugo ukamugira ibindi ukeneye arashobora guca ibintandaro y'imishwana ati siyo wayariye aho twayajya kutavuze tuyareka tuze kurihira umwana minervare. Urakoze cyane umviriza ikintu kimwe ndakubwira ko sakarorero vraiment sindakenge. Ikindi cya kabiri cyo ni cyambere aka kabiri umugabo arashobora guhurira muri hoteli n'umugore wiwe umwe yatwawe uwundi yatwaye uwundi sivyo ariko uzorabe muri iyo kari babiri nk'ubu wowe dufata ugiye mu hoteli uhuriye n'umugore wawe nawe bamutwaye mu hoteli ugira ngo wobura gushwana ukaza gushwana n'ujya mugore ngo yagiye guca inyuma kandi nawe warugiye kumuca inyuma. Ndagomba ndagusabisha mumenyesha makuru kuri akarero ka reka mpere ku kambere. Yego. Ubwa mbere bwo njye mfise abana. Mu gihe mfise abana. Mu migambi yose nkora. Manza gutunganya imigambi y'abana. Bona. Sivyo? Umwana mara ati papa batwatse minerva. Ndavuga nti mwana gende wisigure. Nzatanga igihe runaka. Yego. Sivyo? Nimba hako nja kugusururira nkabura. Ayo kurihira umwana. Nkabura ayo kurihira umwana. Mvumanza nkarihira umwana. Wowe ukaguma mu inda yawe ni yiwanje. Izohemuka dupfuye. Yego. Nkamanza nkarihira umwana we wari hirya ye. Kuko ubangutse bwanje. Ubwiza bwanje. Fresheri yanjye ndiko ndayirabira mu mwana wanjye mugabo jewe maze kubyara abana mba maze gutagarante icyo mparanira kuko mbona ubwiza bwiwe mu gihe nzoba nacuye nzoba jewe nacuye ndasaba ndabamenye nasakera rero ushaka ivyo erega ivyo vyiyumvira bake hari n'abandi bagabo batovyiyumvira kuko umugore ntarinda kubwira ngo rigamene erega ariko birabaho urabizi ko biba hari umugabo arinda kubwirwa mu kugira akora ikintu utamubwira ko baza ugikora erega burya umugore umugabo ni president w'umuryango
umugore ni ministre wa mbere okay akongera karaba ibisohoka byose n'ivyinjira niwe nyinarugo igituma yitwa inarugo yego nuko ari we ajejwe ibyaho ibipfa biramupfira ibikirikiri iteka n'igiwiwe yego mu gihe iteka n'igiwiwe raporo zose ministre wa mbere niwe dushikiriza president okay mugari wadushikiriza president ako kantu yose usi ministre wa mbere niwe abashikiranganje bose bari munsi yiwe abana bose tuzobyara baba imisore baba inkumi baba ibikoko bimwe byabitse niwe abigaba kabiganza ni nawe atanga raporo kwa president y'ibintu bikenewe kuko nk'umugabo mu rugo ariko bishakana me yego kiretse gusa nimba inzu yagize ifisire kuko ayishikiyeko namaho acabanza akondera umufundi sivyo mugabo ntawe nibaza ko atamugore ndakubwira umugabo ngo rega ngo yanzi yagize yego nibaza ko ari gake kandi kano kagira kabiri okay ko gucana inyuma okay erega igishurushuru n'igitozere iyo bihuye okay mu gushabira ibumba byose wumva uwo mugabo yo gukubita hereye ariko byama byabaye muhuriye muri hotel yego ariko biraba muhuriye muri hotel jewe mu myaka mbayeho ko sinkunda kuja mu mahoteli jewe vraiment ntabyo ndabona nimba biba je numva ko ataho babana baciye nyene boca batekana bose kibari gishurushuru n'igitozere byumye byose birumba byose ikindi kigize kabiri bega kubwira umugabo n'umugore baje mu hoteli bituruka kuki haba hari umwumvikano muke mu rugo rwabo baragomba kabafisa amahera n'ibyo barya n'amastoki n'imiduga bagakuranye wonsigurira igituma umugore ashobora gusamana n'umukozi nyene ndi kuvuga bafise ibirara hanze no mu nzu bafise amafaranga ku makoni none si amahoro make nyene abafise umutima wiwe niyo mahoro bakuki imishwano cyangwa kutumvikana kw'ababana bakaguma ntibanashwane umugabo mahoro bakuki abura kubera nyene tubwire kubera iki nyene bishobora kubaho bafise ibihinda bafise ibiki ariko umwe wese ugasanga afise uwundi ku ruhande bagendana n'umundi ku ruhande bafise uwundi hariyo ibintu ari byabo by'amabanga yabo ataho bivuga kuri kamera mugabo kenshi ico nyene nase kuvuga kuri kamera nico gikunda okay ngira no kivuga inyuma ya kamera nayo bundi ntushobora kuzigira ngira umugore arya akanywa akambara umugabo ntibashwane nibiki akaja gusamana n'umugore ariko ubundi tuvuze ngo tukivuga imbere ya kamera twaba tugize gute tujaniranje ko yadukurikirana ahubwo twofuma dukoresha imvugo mbabayira amatwi ariko ubundi bakamenya umuco okay urakoze cyane umugore ashobora kutazi gusabisha igisabisho ciwe mugihe adashoboye gusabisha umugabo aragenda akaja ico yamurondera amakibuze araza kuraba ahandi yego wa mugore kubwo kutayaga no kutamenya uri kurane yego usanga yasinze akaja kurondera uwundi sibyo mu gihe rero bimeze gutyo ubwo rugo rubanza gupfa yego cyane gose ariko urumva byose bihagaze he cakiyago mu rugo iyo umuntu muyazira akubwira ati nyamara ibisabisho vyawe kunuku nuku duhindura uko ariko mutayazi nta numwe amenya aho byapfiriye hari igihe rero we muyaga ukamenya nyamara igisabisho hariho intege idakwiye sorry egeza gato imige igisabisho hariho intege idakwiye mu gihe intege idakwiye kandi yo kwira gutya yego umugore ngo urantunga ukundi yego amaze kwishura ngo urantunga ukundi kandi habayeho guhanura bikanga wewe uba wamaze kurondera ico murondera yego ndashima cyane umudamu umwe w'umukenyera rugamba
namurondeye ngo mvume ndamubwira ijambo nti naragushimiye kwijambo wakenyera wabwiye abakenyera rugamba ego ndamubura ko ntamunzi Imana imuhezagire cyane imuhezagire nabi wahantara yabwiye abakenyera rugamba ati mwabakenyera rugamba mwe nagomba ndababwira ikintu kimwe kigene ariko nimukurikirana kuri ntuze kuri channel aravuga ati nagomba ndababwira ijambo rimwe iki kintu citwa abagabo mu gahinda kiratumana amaje twego bakenyezi cyane ati kubera iki biragaragara ko hari inshingano tudakora atumuka umugabo ashitse ntiyarakwiye kwakirwa nk'umuntu ataca amaze ati ntiyarakwiye kwakirwa nk'umuntu ataca amaze ati kuko umuntu yagukuye iceye uyu munsi witwa umuvyeyi utari kwitwa umuvyeyi uwo mugabo ntiyumva ko afise akamaro umwakirira nabi iki ntiyumva ko uri kurahomba nanje nongere kwaka kantu hariho babuzire ndabwiriye hariho uwamubuze avuga ati jewe naho yagomba kanyima ibyo afise byose amaboko ndayafise icomoma urya mugabo icomoma kaba kwanje numuheka numusimbagiza ufise ikirezi namenya ko cera muheza yiwe mutama mu kurangiza kino kiganiro cacu yego cyane twashaka tugiyeho dutanga n'impanuro indero ya kera n'indero y'ino munsi ni igiki wobona nk'impinduka aba jeunesse y'ino munsi cyangwa ugaruka kinogera ushobora guhindura kugira ngo tugerageze gusubizanya imico n'akaranga vya kera murakoze cyane iyo iki kintu coco catumye nibasubira inyuma baraba ikintu catumye abavyeyi batakigira iteka mu bana babo kuko ntushobora kubura umwana w'umwigeme ngo ugende ubwirire umuhungu ngo urazozanaya ngo zomvyumvisha papa ni mu kijingo ciwe naho yocikiye akabura ingene acikiye sibyo mugabo wa muse na wa mumama wiwe ntateka bafise bato no ijambo ntirikivugwa neza rivugwa nabi ntirashe mugihe ritarashe rero none ko umugabo atavumba inzoga avumba ijambo ariko baca kera mbega umugabo avumba iki Yiregi ijambo ntirikivugwa neza nka kera kuko ntirirashe nakazuyazi aba bantu rero aba nibasubira inyuma bayage n'abakurambere ntujewe nta mukobwa nturegeza kuja kurongo yego warabivuze n'ikiganiro gishize ko ata mukobwa wapfuherekeje oya kwiye ntawe noherekeza kuko ni kibi uba wiyatsinda hiro y'ikirundi wowe watsinda icyo y'ikirundi wowe umutegetsi wowe uri umuntelegitwere uherekeza umugore kurongorwa n'ukuri sibyo uhereye kera umukobwa yasohoka inzu umugabo yibereye mu matongo yiwe canke mu tundi uranegeye ico kigira ico naco asohotse umukobwa asohotse yacaza agategura ivyo uwo mugabo yishinga ntaye yatumanye abo bantu aza kumubwira ngene bafashe neza cyangwa ko bafashe ivyo ntabwo hanyuma bakaza rero akabaha utoya babikiye kugira ngo bamushikirize ijambo y'igiye bavuye rero nibasubira inyuma bari mico ya kera ubu muri ati abantu barabakera hajye ntibaza abantu benshi ntibadusho yavuze ntibadusho yavuze kabisa ubu uravyembaro y'ubu abahungu bamwe ni bake mugabo abahungu bo ni bake mugabo abakobwa n'abagore aho gakarabana ntibazi n'akamaramazi abagore n'abakobwa n'akasamutwe kwe ikibazo utiyavuye muhira yabibonye canke yavyibagiye ariko kite gisobanurwa ngo ndiko ndondera iwacu uku kwisiga uku kwitera udushurwe ibazi gisobanurwa ngo ndiko ndondera iwacu ntabaritora muri bake nanyu harondere wikwije none ko abisilamu kazi n'abana babo wibaza ko batarondeka barondera iwabo baraharondera nyene baraharondera mugabo bikwije ahubwo abantu bagenda bambiriza kwimwibarabara barusha kwiza abayisilamu ibazesha abayisilamu na Amerika ndabiga kwico kico kinde kibemera ko bose
bose bambara neza kabisa bambara neza barikwiza kandi ubwiza bwabo burabakwiye burabakwiye neza cyane kandi usanga bameze neza yego rero ibi byose bitera amashugwe ibi byose bagira ibyo bagiye ubona bitihimbaye kera nta mukobwa yashobora kwara impuzu akamara amaza ngo ace imbere ya se arengana cyarazira kabisa ni nk'uko ata mugabo yashobora kwambara impuzu ziteye isoni hagati mu bana oya ika kabisa nuko byari bimeze nibasubira inyuma rero barabe umuco wa kera bawusubireko na cyane n'aba bategetsi erega hajya n'aba bategetsi hajya abategetsi bavuga bati turasavye aba bantu ntibasubire kwambara impuzu zidakwiye ntibasubire kwambara impuzu ziteye isoni ntibasubire kwambara impuzu zitesha agaciro n'umuco igihugu aho ovyo babiheze kuko by'ukuri ari abatabisubiye hariho undi muntu nagomba gukengurukira bivuye ku mutima nyakubahwa umutamukanyi mukuru w'igihugu aragahezagirwa yewe nyakubahwa ahantu uri ahantu byagiye uragahezagirwa kabisa hariho ijambo yavuze ati naho muzoteka ibiri gasha nta mugore azokenda anganye n'umugabo ntibikunda atenda bakaruriro ushobora gusohokana n'umugabo yaguha icupa gikiye atari kugurira n'igenda wuguru ibanze umugore wo muri giha amahoro acara bandura n'umuntu utamukanye maguru y'igihugu ngo yavuze nabi ngo ntiyakwiye kuvuga ibyo ngo n'umuntu utamukanye n'ukuri narababaye pe hariho ikintu cyitwa demokarasi nico ndikondana nico kibi kubona umugore nk'umugore wo muri gira amahoro avuga ngo umudamu w'umukuru w'igihugu yavuze nabi ko yavuze ko umugore ntabwo byokunda ntabwo bongana pe umugore aragomba kandusha itunga ibyo n'amahoro y'Imana n'umugisha wiwe yego kuko iyo yawukuye n'Imana yamuheza yego akasukuva ko cyangwa umugabo aba umukobwa aragomba kaba sindabizi ngabo nashobora kuruta umuntu yego umukobwa si gwanje umukobwa ni wantuza yego uranegeye iwanje umukobwa si wabo iwanje ni wabandi umukobwa iwanje nawo azogenda ku bandi urakoze cyane Mutama Emmanuel tubashimire cyane mwakoze kutwitaba tunashimire no musore wacu inyuma ya kamera akomeza kuduha amasana neza akomeza kuduha amajwi meza akomeza gutuma dushikana ibiganiro byiza ku bantu tukanabahanura dushimire n'abakunzi ba Akamo TV muri rusangi bakomeza kudukurikirana mbisanye tutabafise abantu twobaho kubera nibo ba boss bacu turabashimiye cyane mwese muko baradukurikirana muri rusangi tubifuriza ngo mukomeze kuranirwa mu byanyu no mu banyu tunabibutsa kugira jamais na partage mutibagena subscribe kugira ngo mukomeze kuranga amakuru agiye atandukanye kuri Akamo TV turabakunda cyane nandi ndabakengurukiye ndabakengurukiye ko mwantumiye na cameraman nawe ndamukengurukiye cyane nawe nyene ndamukengurukiye cyane kuko kandi koko akora icakwiye gukora ko aracabangutse aracari umuhinga ntarambara marineti amaso ntarajemwe ibitotsi ndamushimiye cyane ariko rero nawe nyene nimba atarabihereramo anyarutse yandika mu invitation n'ingoga anyarutse hanyuma tujemwo tubyina umusayisayi cameraman imana iguheze cyane